Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes 1212 bakozi ba Tarisisi Hope Ministry, nibaze ko meze neza ku majwi muri kumwe na Silva. Uno munsi ndabazaniye exclusive, ndibaze yuko mumaze kuyibona cyane na cyane iguma isirikira, nubwo abapromotere bo anye mu gihugu cyacu cy'u Burundi umengo ntibabona canke se ntibibuka ivyo umuntu aba yaravuze, canke se bibuke akahise, kubera yuko intimenya niyo ntinegura, kandi uburyo umugabo baraca umugani mu Kirundi ati aravuga ijambo hama akarigwako. Ni Alvin Smith mu minsi iheze canke nk'iminsi 2 canke 3 iheze niho yashoboye kugaragara ari muri studio za Buja FM, canke se kuri FM ya Buja FM niho yashoboye kugaragara ariko akorana ikiganiro na FAB LOVE. Murabizi neza yuko yari yavuze ati jewe nta Colabo y'umurundi canke se umuntu wari wese yitwa yuko akorera umuziki ku gataka ku Burundi nzosubira gukorana nawe, ahubwo ni focusinga na cyane ubwenge bwanje aho buntwara, niyumvira yuko nshobora gukorera umuziki na cyane mu bihugu bigiye bitandukanye, nisunze igihugu cy'u Rwanda na cyane yuko bobo bateye imbere. Ariko ikiriko kiratangaza abantu benshi nuko FAB LOVE na Alvin Smith bashoboye guhurira muri studio za Buja FM bariko barakorana ikiganiro, na cyane bigaragara yuko bafitaniye projet idasanzwe kugira bashobore gukorana uyu muziki, baduze umuziki wa kano 2-5-7. Nibaza yuko bigaragara ngako ka video uriko urakibonera, ivyishimo byari byinshi bari muri studio za Buja FM. Ndabona yuko byari ibintu bitesa, na cyane yuko presentation y'uburyo bari bambaye canke se uburyo bari bagaragara navyo nyene byari biteye igomwe. Reka tubashiriremwo ako ka video mushoboye kukaraba. Suri babiri, umwe yambaye ishapo ya jaune, yambaye ishati ya kaka, undi yambaye ipantaro ya black, undi yambaye amafime ya black ndetse n'itentire za white. Tugire follow tutuge buke tuge show ashahaka kahashi kuri Buja FM. Gira mugenzi wawe abwire mugenzi wiwe ko Alvin Smith yamaze gushika mu kiganiro Hit Connection muri Buja FM. Yes, twamaze gusimbirayo kuri Facebook, kuri YouTube. Kapira tuzakuronka ari nyinshi cyane. Nizera ko muzakwa muri benshi cyane, nizera ko muriko murandika amakomantere muri benshi cyane. Abataragira subscribe nuko barabaragira hakiri kare kugira dushobore kubakira mu kiganiro Hit Connection. Yes, reka dutangurire ku murape yitwa FAB LOVE. Murazi kwa kundi kwa tubikora iyo umartiste ashize muri studio cyangwa umuraperi arikura mu gahugu, nivyo mwatangiye gusaba kwagiye maze FAB LOVE right around here. Yes, yeah. Okay, yeah. Achibafise kandi yukuvugako batize, kandi baziko bakize bwa buzima buzimvye.
ama memoire barakuvanda kubiravye n'ubikiganda abantu badumva galende n'uhanda papa n'ubuzima burabahanda bigumira mu bisanga bigumira mu kibanga ijoro umutaga ubuzima mbona karamabanga ni nk'urugaga gamba riraducaca cyangwa riratuvangavanga ariko mako tagize nabirago cyane kutubariza Julian ndagufashe nk'intasho cyakorobuka n'icyanfisi irango atindareze yacari ntamko tise être une vache nabihawe na jambo kuri ibwiti kuri umurongo bisa ndengane kira basitiki kugira byinshi bazegana je peux de king je vais rapper qui est swag original je fais ce rappeur comme Gangbang hey c'est un bitching gangeso ça va plus love puis seul une question pourquoi t'aimes les questions puis je suis qui on y va les bateaux vidéo toga sans ces bateau say moto yeah bateau haragiye gusha nababwiye ko uno munsi hagiye gusha sasa je continue laisse-moi faire we go let's go FAB LOVE to get the beast time tumunane cat tumunane cat you should have tumunane dash together yes together yes got it yeah okay yeah kugumana inzigo mutenga zigo bigobara sinza kwivugahora bayimba biga hasra tesa rapa biga vuga chaka yagaka biga yo sigo musizi nkeneye intsinzi biga mfise umurizo atari umukinzi kuko ibigira umucinga kubyo nishobora kwiga zari zanje arizobikiza zingashaka impanuro zawe sindekoresha muri nyuze na wewe kandi bazikundenze mani bahirenze mani nakiri byose mukirana nayo ndibaza neza mwakabonye na cyane yuko vyari biteye igomwe nibaza yuko nkaca mvuga ati eske Alvin Smith yashoboye kwisubirako nkabya bindi bavuga ati ngo utihindukiza ngo mwijambo ngabari kiziga ariko bamumenya yuko rimwe na rimwe iyo uvuze ijambo nk'umuntu w'umugabo utegerezwa kurigwako ukavuga ati iri jambo narivuze kandi ntegerezwa kurigwako ariko umwanya umwe ni vyiza kwihindukiza mu ijambo ariko ukarihindukizamwo ukora ikintu kizima ari na mpamvu tuko turabona byinshi na cyane hagati Alvin Smith hamwe na ntuze na FAB LOVE sijyambere inyuma y'imyaka 5 iheze barashoboye gukorana indirimbo FAB LOVE nande na Alvin Smith bakorana indirimbo na cyane yuko bariko barafashanya kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere utere uje imbere ndibaza neza yuko nka Trasiso Minister ndazi yuko ntigera ndabanyoteza na cyane kubibutsa akakera kugira mushore kumenya ati eske uyu muntu ariko akora gute eske uyu muntu ariko yihindukiza mu ijambo gute nibaze neza yuko nk'abakunzi ba Trasiso Minister ndazi yuko karakantu gato ariko katari gato cyane kuko kari interesse n'abantu bashobora kukumviriza cyangwa bakabona uburyo abaririmbyi b'abarundi bagiye bafatana mu mugongo na cyane yuko arico kintu turiko turagwanira kugira ngo abakunzi b'abarundi cyangwa se abakunzi b'umuziki ndundi bashobore gufatana mu maboko cyangwa se mu mugongo kugira bateze imbere umuziki w'u Burundi ciao Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen